ndakuramukije udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugera. Ni mu nyuma rero yo kubona twamaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho impfunyapfunya ya makuru agira yibandeko. Impunzi zisabwa kuriha amatagisi kubw'ibikorwa by'ubudandaje, ingingo yiyamirizwa muri iyo kambi. Naho mu yandi makuru, guhunguka ku bwinshi mu Ruyigi, amajana y'impunzi z'abanyekongo bavuye Busuma bari mu murongo w'imodokari utavugwa. Rero aya makuru niyo tugira tubashikirize ku buryo bw'idonido, aya tubagejejeho kuri izi mfunyapfunyi ndetse n'andi yose atabashije gushikirizwa kuri izi mfunyapfunyi nayo turabageza ko ameze neza. Reka nisabire rero utari wafise na subscribe cyangwa se sabone kugira ofyondeko, maze amakuru ajya gushikira kugiye. Ni mu nyuma rero yo kuba wabonye notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Reka rero tudatevye tubagezeho hano makuru ku buryo bw'idonido. Nakivale, Uganda, impunzi zisabwa kuriha amatagisi ku bikorwa by'ubudandaji, ingingo yiyamirizwa muri iyo kambi. Isingiro 22 ndamukiza 26, ikigo kijejwe kwegeranya amakori mu gihugu muri Uganda, Uganda Revenue Authority URA, katanguye gikorwa gikomeye cyo kwegeranya amatagisi ku bikorwa vyose vy'ubudandaji bikorerwa mu ikambi y'impunzi muri Nakivale mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda. N'ubwa mbere muri iyo kambi ibamwo impunzi zirenga 150, harimwo n'abarundi benshi. Iyo ngingo ikaba iriko iriyamirizwa bikomeye kuva ku makioske mato gushika ku maduka manini, harimwo n'amasoko canke amaduka ari mu mazu canke mu bibanza vyo mu masoko. Ibikorwa vyose vy'ubudandaji birarabwa n'iyo ngingo, atagutandukanya ubunini canke umutahe. URA isaba itagisi y'umwaka yose ingana n'amashiringi ya Uganda 21,000 kuri buri duka. Isekeza ryo guhimiriza ryaratangujwe mu ndwi iheze mu ntumbero yo gusigurira abadandaza bo mu ikambi akamaro ko gutanga ayo makori. Ni igikorwa n'itegeko ku muntu wese akorera ibikorwa vy'ubudandaji ku butaka bwa Uganda. Aya matagisi afasha mu gutuma leta ikora neza, agaterera mu bikorwa vy'umutekano no mu bikorwa rusangi, harimwo n'amatara n'itunganywa ry'iyo kambi. Niko bisigurwa n'abakozi ba URA. Ingingo yiyamirizwa mu mpunzi. Ku ruhande rw'impunzi, iyi ngingo ibonwa nk'umutwaro wongewe ku bantu basanzwe babayeho mu ngorane. Ntivyumvikana ni gute basaba amatagisi impunzi zitagira n'umutahe ukwiye kandi zibeshejweho n'urudandazwa ruto rwo gutunga imiryango yabo. Ni kumwe mu mpunzi z'abarundi avuga, akaba ari mu bagize komite y'abaserukira izindi mpunzi. Abona ko ayo matagisi yo kwiyemezwa n'amashirahamwe ajejwe gufasha impunzi. HCR yakwiyumvira uburyo bwo gushiraho ikigega cyo gufasha
kuriha ayo matagisi aho kuyashira mu bantu basanzwe bari mu ngorane. URA yishimangira ko ari inzira yo kwinjiza impunzi mu by'ubutunzi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bujejwe amakori muri Uganda, amakambi y'impunzi aboneka nk'ayafise akamaro kanini mu butunzi. Ku bwa URA, Nakivale yashinzwe mu myaka 1960 ubu ikabikora nk'ikibanza c'iterambere kitakiri ikambi risanzwe. Impunzi ntizikwiye gusubira kubonwa nk'abakira imfashanyo, ahubwo zikwiye kubonwa nk'abafasha mu guteza imbere ubutunzi. niko ico kigo kivuga, kikongera ko gishaka kwagura urutonde rw'abatanga amakori mu gihugu. Imbere y'iyi mpinduka, intererano ntonto zaregeranywa ku masoko y'iyo kambi, bigakorwa n'intwaro ya komite ntoya ya Rugaga muri disirigite ya Isingiro. Ayo mafaranga yabonwa ko ari makeya, yakoreshwa nko mu gutunganya isoko no kuriha ibikorwa bimwe bimwe vyaho. Kuri uwo mugambi mushasha, URA ubu igomba gushira mu mategeko itozwa ry'ayo makori. Intwaro iragabisha umudandaza wese atazotanga ikori ry'umwaka ko azakugarirwa inyuma y'ihimiriza ririko riraba. Imwe mu makambi manini yo mu karere, ikambi ya Nakivale irimwo impunzi zirenga 150,000 harimwo abarundi baba 33,000. ni imwe mu makambi y'impunzi ya kera kandi manini muri Uganda no muri Afurika. Naho mu yandi makuru, gutahuka ku bwinshi mu Ruyigi, amajana y'impunzi y'abanyekongo bavuye i Busuma bari mu murongo w'imodoka utavugwa. Ruyigi kwa 23 Ndamukiza 2026, igikorwa co gusubiza iwazo ku bushake impunzi z'abanyekongo zahora ziba mu ikambi ya Busuma muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu seruko bw'u Burundi catanguye ku mugaragaro kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 Ndamukiza. Iki gikorwa ca mbere gitanguza umugambi wagutse wo gutahura iwabo impunzi buhoro berekeza muri RDC mu gihe intambara iba ikibandanya mu seruko bw'ico gihugu. Guhera isaha 12 za mugitondo, n'amamodoka manini agera kuri 15 harimwo n'ayateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR yari ahagaze imbere y'ibiro vy'ikigo kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu ONAPRA. Urutonde rw'abantu 500 batowe ku rutonde rwa mbere rwari rwashizwe ahabona, kururi kumwe n'ibitigiri vy'amamodoka bategekanirijwe. Muri abo bantu 500 bari bitezwe 170 baritavye akamo maze baratahanwa. Rero nguko uko vyifashwe. Igikorwa categuwe neza na neza isaha 3 za mu gitondo, gitanguzwa n'amajambo y'abategetsi. Diane Niyibitanga, umuyobozi wa komine Ruyigi, yashimye iyi ntambwe yashobotse kubera ubufatanye hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi n'abo muri Kongo bafadikanije na HCR. Yamenyesheje ko ubuzima mu ikambi y'i Busuma bwari bugoye cane, bigatuma bamwe mu mpunzi bagerageza gusubira iwabo mu buryo butemewe, rimwe na rimwe bigatuma bagirira
ngorane. Yahamagariye bose kuguma batekanye kandi yizeza ko igikorwa cyo gusubizwa iwabo kizobandanya ku bushake gutaha bose. Brigitte Mukanga Eno aserukira HCR mu Burundi yavuze ko ayo mamodoka azobandanya ku muvuduko w'abantu nk'igihumbi kuri buri rugendo. Abahunguka bataha iwabo bazojanwa mu burere babamwo ko mu burere bubonwa ko bufise umutekano cane cane mu karere ka Uvira imbere yo gusubira mu bice bahunze bavamwo. Bashitse ikavimvira abasubiriye iwabo bakiriwe n'abategetsi ba Kongo, abaserukira HCR hamwe n'inzego z'igihugu zijejwe impunzi, hanyuma bajanwa ku kibanza c'agateganyo. Bamwe mu basubiye iwabo bagaragaje umunezero wo gusubira muri RDC bavuga ko ubuzima bwari bugoye cane ibusuma. Twaratakaje benshi mu bacu kubera ubuzima bubi, twarakoze imyiyerekano dusaba gusubira iwacu. Uyu munsi turashimira HCR hamwe na leta y'u Burundi, ni kumwe muri bo yemeje. Nk'uko HCR bivuga, batahukanywe iwabo bazoronka imfashanyo igizwe n'ibifungurwa bitangwa na PAM, imfashanyo y'amafaranga ku bantu bakuze n'abana, ubufasha mu vyaho kuba, imfashanyo ku mashure ku bana bo mu miryango itishoboye, hamwe n'ibikoresho vy'isoko bihabwa cane cane abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya 12 na 49. Kinshasa abategetsi bavuga ko impunzi zirenga 43,000 zimaze gusubira muri Sud Kivu kuva umupaka wongeye kugururirwa mu ntwarane guheze. Urwo rubibe rwari rwugawe inyuma y'ifatwa rya Uvira n'abagwanyi baye mu 2023 mu kwezi kwa Kigarama 2025 imbere yuko bahava inyuma y'ukwezi kumwe. Ikambi ya Busuma irimwo abanyagihugu bahunze intambara mu bice bitandukanye vya Sud Kivu. Intambara ihuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imigwi ifashanya n'ico gisirikare n'abagwanyi baye mu 2023. Kugeza ubu Burundi buracahaye indaro impunzi nyinshi z'abanyekongo ziharurwa mu bihumbi n'ibihumbi ziri mu makambi n'ahandi hatandukanye. Abategetsi b'u Burundi n'abafatanyabikorwa babo mu vy'imfashanyo baguma bashimangira ko bashaka kubandanya iki gikorwa co gusubiza iwabo izi mpunzi ku bushake mu buryo bubereye kandi butekanye. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye, none dushimira wewe udahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tudahema gushikiriza kuri Ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tushikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, indero, buri myamagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze akabashikira kugera mu nyuma rero yo gukora amatoza y'imisi avanye n'amasoko yacu yizewe. Turakunda cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana.